no muri Australie hari nta murigera ubona ngo arahamagaye mu journaliste ngo umerekeze wenda amaze kwitura kandi najamubwira abantu badukompara rega bakora amakosa kubera nimba babonye ya kwastere zibiri canke zitatu zaje gutora umuntu amafaranga y'ibintu umufuko nawe ubishatse kuvuga bishatse ubunyene no yuzuza ijya ya pote bibaza nuko bajya abantu baba baje kuvuza ingoma bazivugiriza ubusa ni team bahemba ya ni groupe y'abantu surukundo bari abakobwa ubona baza ngo bazanya amashuri bari ku kazi hariho n'uwanditse ngo waronse mukecuru hariya umwe basi urumva so jewe abantu waye nta n'umukobwa arimo nanje naratangaye ndivira muri ibihungu ni ikihe gikecuru kirimo ariko uwavyanditse vraiment aba nyine ni bon aba ariko araryosha ibintu ariko araryosha entertainment abantu bitwa Banerinat n'abantu bitwa ba Idris bitakoresha umwanya Edison aba n'abantu bakomeye ni twande bampita vugana na Benturo the man bari abantu n'abantu bakomeye cyane babuze niba bafise babuze hari ikintu kweri nuko gusa rimwe na rimwe barengera karimba nandi bakora ibintu byiza ariko mpambo navuga ngo uyu muntu yakoze kosa mu nyuma umuntu akaca muno yanza mva ngo nta kosa yakoze nuko bimeze ni gukina na servo z'abantu umuntu araduka akakubeshera ibintu wewe nyine atavyuzi hari igihe ugiye kurima muci nyene usanga ari ngorane cyane ushobora no kwibi bazi bita kwijema ni hagisuka shaka kubukubita barazi ibihe by'abarundi ibihe byo kurima hari urushana akabona iki Rwanda masinde kacukumira bijya vyatsi bavyita gukangaza sasa rero ari ibintu dufungura barima muci so rero kandi bavomera mu gitondo cyane izuba ritaraka nuko umugore bizoyamaze kugenda kubera bayigisha kuvomera cyane yego kandi bibuke no gutema ivyatsi before yuko barima kugira ni bahure n'ibikoko niho nisuka nyine ishaka kwinjira idafise yinjiye neza man nshaka kurima ahantu hatabona kubera urashaka no kuja kurima ugasanga hari y'inzoka hatari inzoka ugasanga harimo n'igikoko kindi nk'imbeba ugasangira gukanza uritemye so birasaba yuko ubanza kuhatema nyine fresh sana Imani irafise ikigongo cyinshi. Tubabarire rwose. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuririmbyi w'umuraperi. Ndakora mu kije B face on the floor. Ndakora mu kije nanje bro. Urazi ko za boro za kera wazamva unatanga kubaza ngo gira izina ry'abavyeyi bawe ngo watanguye hehe. Oya ivyo bimbajije tuzadusuye muri 2003 ngo mazina y'abavyeyi ngo witwa nde bibaza kandi ngo usanga umaze kwivuga inshuro nyinshi kwezi ivyo bintu kwegera nta muntu atazi ibintu vyawe. Oya nta n'umwe bibaza ico kintu. Aha turakwakira mu gihugu cy'u Burundi diaspora Australie difference on the front nabibonye ahantu kandi erega umu diaspora n'umuntu aba mu kindi gihugu je mbanga aje nabibonye byanditse ku nimero y'umuntu BFS Australie uyo rero byaramucanze kuko je mbanga urumva umuntu bita mu diaspora n'umuntu asanzwe aba mu kindi gihugu kandi n'umukongomana ashise hano yitwa mu diaspora so no mu Rwanda mu diaspora abo nabibwiye ari muri Etazini ndamubwira ati ari mu diaspora mu Rwanda ngo no diaspora ngo no mu Rwanda giye warinze igihugu umuntu aba inyuma y'igihugu sinzi ko ariyo meaning no bihamugaje nibaza ko ari ivyo nyene tu karibu sana asante warukumbuye iki mukwezi kumwe no nakumbuye igwe just ni fresh wasanze yindutse iki na kimwe vraiment ubazi yuko ari abarundi bazi yuko cyahindutse nuko nagiye ari izuba ryinshi ubaraza n'igicu c'imvura basi kana bibona urazi ko abarundi bamaze gushika hanze bafite twatuntu twabo twagute amaze kwezi hanze sema okay then uraje aka English morning what's up oya ururimi rwose je nibaza ko umuntu afise ubwenge uruvugisha abagumva abo bariko barayaga
je numva umengo icongereza no cihatira ko ndiko ndakibwira umuntu atumva ikirundi mugabo ku bantu bankurikirana benshi bavuga ikirundi so ivyo je singendeza ibirenge hejuru kwezi ubigendereza hasi yego na bintu byo gushuhangira hama kandi no kumenya icongereza rega ntimutegerezwa guca wishima kuba atakiye oya ibintu byose nuko bitwara buke buke ugashima Imana kubona vyabaye kubera hari akantu nabonye mu bihe bibi usenge mu bihe vyiza usenge no kuvuga nimba waronse inkuru mbi usenge nimba waronse inkuru nziza nano usenge parce harimo gushima kiyo nkuru mbi yaje canke nziza voilà ari mbi naho ukasenga kugira ngo bihere bive mu nzira so rero numva nyene nta mpamvu n'imwe usanga ari normal so akazunguka ifoto zibiri ifoto imwe ari abantu kwasteri zibiri zakiriye abantu zakiriye umuririmbyi araho n'indi yakiriye umuririmbyi wacu wo mu Burundi ari abantu batatu baravuga ati je ntabanyakiriye n'umwe nabo batatu ntabonze kubera iki nikomeze ndakubwira ibihugu maze kujamo kweli ni vyinshi that's yeah jewe ndamaze kuja i Dubai inshuro zibiri ndamaze kuja muri Zambia ndamaze kuja muri Ethiopia naragiye no muri Tanzania naragiye muri Uganda muri Kenya mu Rwanda hoho muhira ya no muri Australie hari nta murigero ubona ngo arahamagaye mu journaliste ngo ngumerekeze wenda amaze kwitura kandi najamubwira abantu badukompara rega bakora amakosa kubera nimba babonye kwastere zibiri canke zitatu zaje gutora umuntu amafaranga y'ibintu umufuko nawe bishatse kubwira bishatse ubunyene no yuzuza ya airport kubera woza wese nimba yahisemo guhagarika akazi kiwe nuko abaje ku kazi nyene sivyo aho kazi rero nuko bamuhembye bibaza nuko bajya abantu baba baje kuvuza ingoma bazivugiriza ubusa ni team bahemba yani group y'abantu surukundo abantu bajya ubona baje gutamba ikirundi bararihwa bari abakobwa ubona baza ngo bazanya amashuri bari ku kazi sivyo nimba wabonye abantu b'abakameramani barenga 50 urashaka no kubwira n'abarenze 100 bivana na budget wawe uvuga uti jewe uno munsi nkeneye abajournaliste barenga hafi nk'amajana 2 kandi bose baraza kubera bari ku kazi pimu bahamagara babwire ngo naho buri Chris Brown ntibaza ko ntibaze gukora iki munavyongoka baza mu kazi ivyo byo kuvuga ngo urukundo na ivyo gusa urukundo man oya umuririmbyi ahubwo twebwe ni twebwe peut-être tutabigira big deal jeje nyene kwanza nta no kuvuga ngo famille ngo iramerekeje canke n'umuntu wenyene ntwaye mu chauffeur umuntu ari kuri volant no nasavye lift canke nafashe nka taxi nkigira nta byo kuvuga ngo negere canke ngo oya hari ibintu usanga ari ibintu bitabera umuntu ari ibara ritabera bitatere injagira mvuga jewe ibintu by'amashowbiz kweri byo kuza ngo nishuhe ngo nagiye hari ababibona nk'ikosa kandi gushika no munsi urumva ari ibintu bikiri hari ababibona nk'ikosa hariho n'ababibona kandi nko kuba ibintu byose atari ndabishaka mugaragaro mfisiki jewe kenshi principe y'uwanje niyo kwerekana ivyo ngezemo nabigezemo narabishikamo sinshobora kuvuga ikintu na kimwe nabo bantu jewe twifotoreje kuri airport n'ubu duhuye sinabamenye mugabo nayo nashatse kugira surprise nyine babone ringa ko na postinze mvuga ne je sinzogaruka hama rero nifotoreje nabo bantu baca baransari kandi nababwiye nti nimuzi posting kubera ko ivyo nateguye nimubinyicira nashaka kubona ndi kuri akeza canke ndi kuri televiziyo kanaka gati abarinze kuza bavuga ngo nimuze ngo muntegera muntegere ngo urumva ngo yari yameze gute okay mugabo munsi nazanye BT canke nazana MTV man nkazana trophy vuye hanze ico gihe nanje no bahamagara kuko ni nka cagihe tuza gutegera Francine nanje naravyutse saa 11 zo mu gitondo ngiye kumutegera kubera ko nukumva kuryohererewe igihugu cawe turafise umuntu turepresent sho yanye n'akantu wagiye gukora nahone mu barundi biwanyu ngo wagize ibintu bro muga kweli nanje nzi neza ko naronse trophy ivuye handi hantu ico gihe vraiment n'abaonkle n'abakuzine n'abakuzinzi bamagara bifese abana bagufitisha kandi ntabuze bande ubwa mbere waragiye muri Australie uragenda uragaruka
ugaruka gukora pre-music navuga ati cari cumvikana iyo noti ntari kuyisiga nakazi so ubwa kabiri curasubira uragenda abana ati nzogaruka rero hari abantu bambwiye benshi ati turafitisha bifes none vraiment ujya mujama vraiment comment warazumvise none bamfitisha vujewe ko je atanumwe mba mu bayifuza kuba nka none ko jewe ntaba mu matongo yabo mu Burundi ni wacu kandi jewe ivyumviro nitubisangiye plan nituzisangiye bo ushavura n'ubundi naho nokora ibintu vyiza arashavura hariho n'ushavura for no reason ataco bamugize akanaduka akanagutuka so je ivyo ndabitahura kubera ko kuba umusani sitwe twizanye none sitwe twigiza abasani hari wadutumye kuririmba jewe ntutse vraiment nyine ndavyakiye nana kimuhindura bro abo gusa je ndagukwiza n'ubusi mugasinda nakubwiza n'ubusi kubona wafashe umwanya ukanyumvira kukagira n'icuvuze ukanakomanda kumamiga yawe kumamiga yawe arabaniga batiyumvirwa no mu vyumviro badaca no mu maservo y'abantu je kubona ncayo wonyene nje vuga ati eba Mungu umefanya kitu kikubwa sana kabisa. Ubarikiwe ebana wabudiwe kabisa nivyo rero nta bindi hariho n'uwanditse ngo waronse mukecuru hariya umwe basi urumva so jewe abantu waye nta n'umukobwa arimwo nanje naratangaye ndivira muri ibihungu n'ikihe gikecuru kirimo ariko uwavyanditse vraiment nyine ni bon abariko araryosha ibintu ariko araryosha entertainment ni fresh azabuze ndumwe atakanuka giye atashobora kuvuza mane uzocuheba no gukora abari atari we kaba kanyenyaye abantu bitwa Abandi n'abantu bitwa Idris bakoresha umwanya wa Edison abantu bakomeye ni twande bambita vugana na Benturo de man bari abantu bakomeye cyane babuze niba bafise babuze hari ikintu kweri nuko gusa rimwe na rimwe barengera karimbo nandi bakora ibintu byiza ariko mpambo navuga ngo uyu muntu yakoze kosa mu nyuma umuntu akaca muno yanza mva ngo nta kosa yakoze nuko bimeze ni gukina na servo z'abantu umuntu araduka akakubeshera ibintu wewe nyine atavyuzi nk'umunyu mukiyumvira none nyambeshe none napfuye je nabandanira cyane ngaje ugafata kuri stat ukagira screenshot kagakwiti wawe gati kanona bagecuru naciye mpamagara abamamagaye ndabaza ati muri mwebwe nihagira ubuza yideclara avuga ngo ari umukecuru naherutse muri abagabo bambara amapantaro so rero jewe bajya ntaco bantwaye ni bon mugabo gusa urashaka kuryosha ibintu udakoresheje amajambo asubiza inyuma umuntu hasi kuko ni byari byiza ko banadushigikira kugira ngo dutere imbere si iminsi yose wo kwame ubona ibibi ku muntu abariho na vyiza akora sivyo so indirimbo shasha yawe Fiona sinarinzi kari yawe ku giti cawe kari featuring bo Jesse wanje ni yajewe na Double J ariko iri kuri account ya iri kuri account ko ntiyo jako yose washaka nshire ko verse yanje amadabo na washire ko verse not very smart undatwara smart undatwara macamo ni atari sana ni kibazo so kuba kimwumviye kwikora muri buryo kuko ubwa mbere video ya Dramatic na Kiriku zaravugishije abantu ko bagira basohora ikintu ubu bari biteze indirimbo ya Kiriku na ntuze na Dramatic muri no mwanya rero asanze muri twe ntiturimo nta sura zacu ziri mu je na Double J rero kene cerekana ubushuti dufitaniye nabo bari kandi numvise yawe mu kirundi kiryosha cyane cyo kuzinduka mu ijoro kaja kuri yego ni sawa so iyo bavuze mu ijoro niyo bavuze ngo sasta ijoro man oya mu ijoro ariho iyo bico cyo kuzinduka bavuga ngo yazindutse ijoro muzinduka gusa kuma kaja kuri makabisa akaza kugera nka saa moya amaze ku bacita ikibara ikivi yakukije ikivi saa 3 bayitahe man so rero nanje urumva hari igihe ugiye kurima muci nyene usanga ari ngorane cyane ushobora no kwibi bazi bita kwijema ni hagisuka shaka kubukubita kwijema kubera gusa ari gihe mu gitondo ukwezi kuguhenda ko bwakeye mba kuguhenza ariko ukarima ahantu kuguhenza hakaba habona nta ngorane yakiza ko habona
kurashaka guhenda hakaba hasanzwe habona neza naco bitwaye mugiye hatabona kweli ikibazo gikomeye cyane haba hagumye horoha biragorana ariko wabyumvire kuri murarema tu bisaba kuvyumvira gusa bisaba kuvyumvira ni mu mutwe bera mu mutwe tu kabisa kandi rero urumva abantu bose barazi ibihe by'abarundi ibihe byo kurima hariho urushana hakabona iki guhanda amasinde kacukumura bijya vyatsi bavyita gukangaza sasa rero so rero nico kimwe rero urumva nyene no mu gukangaza ahantu hari vyasi kurari murazi gukangaza ugati inyuma ku bantu nk'abanyabujumbura ntibabimenya ivyo mugabo ku mashuri twe twize ko y'Ubujumbura baraduha ibihano byo kurima uko ufise ikosa wacerewe cyangwa wagize ikibazo uja kurima nibaza yuko benshi baramaze kubimenya gukangaza kuko kurima so kurima uko nyene uko kandi ahantu hakangaje basi nko kugira urupara mu mushatsi ahantu hakangaje usanga hasa neza umushatsi mwinshi kibanza bagakangaza kandi abari bon ibintu by'ibikangazo ko umaje gukangaza ucuri muhabona niko bigenda ushaka kurima ahantu hatabona kubera urashaka no kuja kurima ugasanga hari y'inzoka hatari y'inzoka ugasanga harimo n'igikoko kindi nk'imbeba ugasangira gukanza uritemye so birasaba yuko ubanza kuhatema nyine fresh sana so nibaza yuko barabe rero nibaceregwe kubera hariho iyo ari ukuntu bavuga ngo ikivi kiraye ni ukuvuga uba wararengeje mu bihe byo kurima ariko ubwira ibintu zo kuraza ikivi si byiza urumva nyene kuraza ikivi nyene ni kwa kundi nyene ubutara umuntu nyene umukozi iyo uri umukozi uramenya yuko ibintu nyene hari devoir yawe ikurindiriye so rero abantu bose bajana n'ibihe kuko n'abakotesheje muri mage bakubwira ati ahantu ntuhafata neza urarima kubera utafashe neza bakakwaka umva bakubwira deja ni waciye imivo imikobeko yo kugira amazi atembera inda muri nuze mu murima ejo uzosanga parcelle yanje itongo ryanje ryaheze kubera ko waciye ntuze nabi ibyo byose rero nimba uri umukozi murazinduka kurima musanze humye naho muhavomera amazi murashaka kuhavomera kugira murime horoshe kubera ko rero n'igihe muci ari ibintu dufungura barima muci so rero kandi bavomera mu gitondo cyane izuba ritaraka nuko umugore bizoba bimaze kugenda kubera abayigisha kuvomera cyane yego kandi bibuke no gutema ivyatsi before yuko barima kugira ni bahure n'ibikoko niho n'isuka nyine ishobora kwinjira idafise yinjiye neza asante sana asante sana msazi asante pia